Radio KSM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muriko murumviriza kino kiganiro muherereye. Iyi ni Radio KSM ijwi ry'ugwaruka mushobora kumva ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 muciye kuri website akaburungu Radio KSM akaburungu kome. Nkuko musanzwe mubizi iyi radio yama ibashikiriza ikiganiro kivuga ku bibazo bya Afrika, ibihugu bya Afrika bura nazo eka n'abashatse gushira Afrika hamwe intambamyi bagiye barahura nazo eka n'ibibazo bafise muri kino gihe. Hari abatari bake na cane cane abanyafrika bifuje ko leta ya Zunze Ubumwe za Afrika zokunda kandi zigashigwaho mugabo gushika ubu biracari intambamyi. Muri iki kiganiro rero nzakuba ndi kumwe n'abatumire baza kuganira ku bijanye n'abaharanira leta Zunze Ubumwe za Afrika ingorane bahura nazo canke intambamyi bahura nazo muri kino gihe hamwe naho zitandukaniye n'izo abatanguye guharanira uyu mugambi kuva kera ari nabo bagiye bashiraho nayo bagwana intahe yo kwikukira ibyo bagiye baraharanira. Mbega byoba bitandukaniye hehe? Intambamyi z'aba babiri zoba zitandukaniye hehe canke zihurira hehe? Muri kino kiganiro rero ndakumva ndi kumwe n'abatumire nabibabwiye. Abatumire tuza kuganira bakaba ari batatu. Ndakuba ndi kumwe n'umushinga amateka Leonardo Nyangoma. Reka ndaguha ikaze muri kino kiganiro ni wabunyumva. Mwaramutse neza Philibert, mwaramutse neza Dr. Olivier, mwaramutse neza Zeno, ndaramwije kandi n'abariko barumviriza kino kiganiro gihambaye kugira ngo dushikeko. Ego, reka nongere ntikaze mushinga ntahe Zeno nimubona uyu ari no mu gihugu c'u Burundi. Kaze Zeno muri kino kiganiro. Ego, murakoze kumpa ikaze. Ndaramukije abo tuja kuganira Honorable Nyangoma, Dr. Olivier n'abaza kutwumviriza. Ego, reka mpe ikaze Olivier nawe nimba unyumva kaze muri kino kiganiro. Ego urakoze ko wasiye kuntumira. Ndaramukije abo tubira dusangira ikiganiro, ndaramukije n'abatumire. Ego, jeje ngira ndabashikirize kino kiganiro nitwa Jo Philibert Karangwa nkaba ndiko ndafashwa na Chanel Ntiharirizwa niwe ari karatuma aya majwi abashikira. Mukanya ikanje nakira abatumira. Nari mpejeje kubibabwira ngira abatumire mwabumvise. Reka mbere kwa Leonardo Nyangoma. Leonardo Nyangoma, abantu benshi barumva ibijanye na leta Zunze Ubumwe za Afrika mugabo ntibazi ibyo ari byo, ntibazi ubumwe bwa Afrika ngo bisigura iki, ntibazi ngo nakahe kamaro umunyafrika yokuramo na cane cane umunyagihugu mutoyi. Wodusigurira ibijanye n'ubumwe bwa Afrika ibyo ari byo? Urakoze Philibert. Ego, usaba ko bumvundira kugira ngo ngaruke gatonya kw'ico ciyumviro c'ubumwe bwa Afrika iyo cavuye imbere gusigura icarico. Ego, muri make igihe c'ubucakaranya nimwe bita esclavage mu gifaransa, abirabure benshi baratwawe mu bihugu Iburaya na cane cane no muri Amerika bagiye kubarimira cyane kubakorera mu gucukura ubutare. Hanyuma rero muri abo bariyo ntibataye karanga ka Afrika, barakagumye ko ntazijya ndirimbo mu mva za jazz zakozwe n'abirabure bari hariya muri Amerika cane cane. Rero biyumvira gusubiza agateka ka muntu mu kugaruka muri Afrika. Uwoze cane cane yarakomeye muri ico twikorwa yitwa Marcus Garvey, yishwe amaze imyaka 52 ndibaza n'umujamayike. Hanyuma rero n'undi yarabikazemo yitwa William Dubois yapfuye amaze imyaka myinshi 95 yapfiriye
yapfiriye muri Ghana kwa Perezida Nkuruma mu gihugu cya Nkuruma. Abo rero bose icyo baharanira kwari gusubiza agateka umunyafurika, cyane cyane Gervais wewe yarabaye na perezida, yavuze ati mbaye perezida wa mbere w'ifata kibanza wa Afrika, ariko cyane cyane yavuga birabure, ariko Dubois William wewe yavuga Afrika, abanyafrika bose. Abandi bagiye barakwirikira twovuga ni nka Malcolm X, Martin Luther King, abo bose barishwe. Eka na Gervais yarishwe, yapfiriye Londres, niyo bamwiciye. Rero abandi banyafrika, rero abanyafrika cyane cyane aho twavuze yo ico cyumviro nticavuye muri Afrika nyene, cavuye cyane cyane hariya mu bari batwawe nk'imbohe hariya j'abacakara. Urumva nabahaye akarorero kamwe kabo muri Amerika. Muri Afrika rero bakurikiranye hafi icyo kibazo, bacumvise neza. Hari Perezida Nkuruma y'umuganeye ngira muramuzi, hari Jomo Kenyatta wo muri Kenya. Abo nibo bagiye muri conference ya mbere kandi yari yatunganijwe na William Dubois ndabyibaza i Londres, a Manchester. Niho bahuriye baravuga ibyo kwikukira kwa Afrika, ndetse Nkuruma na Jomo baje bafata ingingo yo gutahuka. Ntuze Nkuruma umugabo wiwe Shinga muri Ghana nibo batsinze amatora ya mbere ya leta afata kibanza muri 1952. Hanyuma abandi twovuga ni Cabral, ni byiza kubamenya ubwaruka rukabamenya izo ndarangazi izo ntwari. Ari witwa Abdel Kader wo muri Algeria, Ben Baraka bamwiciye i Paris, wo muri Maroc. Hariho Lumumba baramwishe, Mwarimu Nyerere ntibamwishe mugabo baramugora cyane ku bijanye n'ivy'ubutunzi. Hariho Umunyobe baramwishe wo muri Cameroon. Ajyana Rwagasore ibyo bamuhoye icyo kintu gishobora kuba kirimo kuko yari afite umugambi wo kunga Burundi na Tanzania. Hariho rero abavu batwovuga nabo nyene bishwe nka bose ni Sankara, Gaddafi. Birababaje kumva igihe bagandagura Gaddafi atamutegetsi n'umwe muri Afrika irukuye mu kanwa. Uzingi na Gaddafi yakoreye Afrika. Hariho n'uyu Bagbo bateruye bagatwara bagafunga imyaka 10 hariya. Ubu n'uwavuba na Mandela n'uwavuba kandi akagera akaba n'uwakera, batakwishe barakuburagiza kugira ngo ntushobore rero kugira icyo ushitseko. Rero ubwo bumwe icyo twovuga bose umva baharanira ubumwe bwa Afrika, bimwe bita Pan-Africanism, ko bifata yuko ari nko kwiyunga ni nka muvuma umuhari ufise intumbero yo kunga ibihugu bya Afrika harimo na diaspora. Rero bigafatira cyane cyane bikisunga cyane imico kama yacu, indimi zacu, amadini yacu, eka gusobabikanya ubutunzi, ubutungane. Nk'igihugu kirimo dictature nshobora kuvuga yuko itwazi umukazi ushobora kuvuga ko ari igihugu kiko kiraharanira ubumwe bwa Afrika. Rero ibyo rero bisaba kandi yuko igihugu cyose kiba kikukiye kwikukira rero si mu bya politiki cyo gushiraho leta n'ibindi nzego, no kwikukira cyane mu byo ubutunzi, mu byo imico kama n'ibindi. Hanyuma rero tudatebye twosigura gatonya muduhaye akanya tugasigura akamaro ka leta zunze ubumwe bwa Afrika. Mbere yuko dusigurira akamaro ka leta zunze ubumwe za Afrika, hari ikintu waruvuze ko ngo Rwagasore yari afise umugambi wo gushira hamwe Uburundi na Tanzania. Inya nibaza ko byo bari bishasha mu matwi y'abatari bake, sinzi ko bitubwira ko gatwara nk'umuntu tumwe. Ibyo narabyumvise yuko raje Rwagasore yuko yari umugenzi akomeye cyane wa Nyerere. Yaragendayo kenshi canke atagiyeyo yaratuma abafasha biwe kubonana na Mwarimu Nyerere. Na Mwarimu Nyerere igihe twari mu biganiro Arusha, umugambi twari umugambi wacu twari tuwushigikiye cyane, twari mwibukije kandi yarabishima cyane, yarabizi yarafise umugambi. Ubu tuba dufise
Tanzania, Zanzibar, Burundi, hanyuma tukajya dushobora kongera ko n'ibindi byo mu karere canke bya kure kugira ngo twubake leta zunze ubumwe za Afurika mu karere kacu, ibindi bihugu bikazoja biriyongera buhoro buhoro. Uwo mugambi wariho rero sivyo imbeshere. Ego. Tubandanye n'akamaro rero ka leta zunze ubumwe za Afurika kuko abarundi bakwiye kubiharanira canke abanyafurika bakabiharanira bumva neza ivyo ari byo kandi banabitahura. Yego ndashobora kugaruka ko gatonya kuri icyumviro akamaro ka leta zunze ubumwe bwa Afurika, akamaro kazo icyo iyo leta yotuzanira. Iyo leta ikintu yotuzanira gihambaye ni junja n'ijambo mu makungu. Tuba dufise inguvu bakatwubaha. Ahantu ubu ibihugu nka byinshi ubu byariyunze kuko mu bizaje Bushinwa bugizwe n'ibihugu 30, Uburusiya n'ibihugu 17, Canada n'ibihugu 17, Amerika nifise n'ibihugu 52 ntihenze. Kugira turonke ijambo mu makungu tuvuge batwumvire. Akarorero urabona yuko nkaho gahugu kacu gatonya cyane n'ibindi muri Afrika kugira uronke visa uza muri ibyo bihugu by'Iburaya biragorana, ariko kare n'abashinwa barabagora batarakomera cyane, ariko ubu ntibakibagora. Ibiciro urabona ibiciro by'ibintu twimbura cyane cyane ubutare, ibiciro babigirira i Londres niho babishingira. Two kwishingira twebwe nyine dufise leta zunze ubumwe bwa Afurika two kwishingira ibiciro, kandi kubera babikeneye boteza kubyemera. Mu kuvuga iyo leta rero, leta zunze ubumwe za Afurika zuba zifise leta imwe, ifaranga rimwe, igisoda kimwe, imigambi ikomakomeye y'iterambere imwe, nk'ijya karujya rugomero rw'amazi ruri ku ruzi rwa Kongo, ntankeka twoca turwubaka mu mwanya muto. Eka n'ibindi byinshi dushobora kurangurira hamwe by'iterambere bya Afurika. Mu myaka 30 Afurika yoba ariyo ya mbere ku isi ndetse mu by'ubutunzi. Ikindi gihambaye twokunguka nuko urabona yuko muri Afurika barateranya ibihugu bikiga biragwana hagati yabyo, ibitagwanye cyane bakabinyinyaguramo ibindi bihugu bimwe bita balkanization. Ababijya bagize Sudan, bagira Sudan y'epfo n'iya ruguru, urabona ko rakamara maza. Donc urabona nta ingwano zitazirangira muri Afurika, kuko ingwano nyinshi n'ubu kwisigira ziri muri Afurika. Eka no kwisi byofasha mu kurangiza ingwano ziri kwisi, kandi turashobora kwitunganiza ibintu byacu atankomazi, kuko nta gihugu cyo kubaho gutera Afurika. N'icumu rikomeye rimwe bita bomba atomique turashobora kurikora, hari uzoza gutera Afurika ntawe uzoyubahuka. Akamaro rero sino bidondagwa ngo ndabimare ni byinshi, haba mu by'ubutunzi, haba mu by'ukwidegevya kuzunguruka Afurika batiwe baraguhagarika. Urabona ubu natari ibara uvuye ngaho ugenda muri Senegal barakwaka visa, ugiye muri Afurika y'Epfo kugira uronke visa n'umuzi wibuye ntawe baguha. Uruba umunyagihugu wo muri Afurika yoshobora gutembera uko agomba, kandi ibyo byoduza cane ubutunzi bwa Afurika. Muri make n'ibyo noshikiriza. Yego, mukanya ndaza kugaruka ko kumbure reka mbanze nje kwa muganga Olivier. Muganga Olivier, wowe ubona izindi inyungu canke akandi kamaro kuko hoba leta zunze ubumwe za Afurika arakahe? yabivuze umushinga amateka Nyangoma byinshi, mugabo ngira ngo nokongera nkashimangira nkatanga nk'uburorero kuri bimwe yagera avuga. Leta zunze ubumwe za Amerika za Afurika niko twibaza ko ari wo muti dusigaranye no munsi. Twaragerageje byinshi, yabivuze kuva Afurika ikirondera kwikukira,
twari twatawe muri yompi baradushira mu bucakara. Abatwitangiye imbere rero barahagurutse baraharanira nayo kwikukira, baragerageza yuko dusubira kuronka agateka. Mugabo kuva ico gihe ni novuga yuko twagerageje n'uburyo twari dufise abari imbere yacu baragerageje, mugabo gushika n'ubu ntitwaratora umuti nyawo kugira twogorore tuve mu byo turimo. Raba abakuru b'ibihugu bahagiye bakironka les indépendances, bamwe yabavuze Nyangoma, les pères fondateurs baharaniye kwikukira bagatwara ibihugu, bagatwara emanation yitwa ko ari karavuka imyaka ya mbere. Baragerageje mugabo harabaye intambamyi zikomeye kugira bashobore gusubira gutora ico bari imbere yuko abazungu baza. Mu nyuma haraje intwaro z'igisirikari z'amakudeta, zari rimwe na rimwe ziri justifiye zumvikana kuko nkuko ndiko ndabivuga byose ntibyagenda neza, hariho ingorane zitari nkeya. Mugabo na zone zaratawe kuwa amazi, twarabonye ico zashoboye n'ico zitashoboye. Mu nyuma twaratondetswe twese, Afrika cyane eka n'ibindi bihugu no kwita ko byari inzira y'amajambere mu yandi makontina, turaja mu mugambi bise w'intwaro rusangi wa demokrasi. Arivyo turimo n'ubu. Mugabo n'ubu umuntu arabona neza yuko ataho tuva ataho tuja, umengo tuziritse nk'amwe niba izirikwa kugiziriko ku giti ntigire yija niyiva. Mu majambo make ntacyo tutaragerageza muri Afrika. Dukurikira ikije, batwinjiza mu modoka bakatwicarika inyuma, tukaja mu rugendo no kwita ko tutakontrola, atari twebwe duhitamwo, tugakurikira gusa, niko no bivuga. Iyo rero leta zunze ubumwe za Afrika ico gishobora kuduha ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo tuvuze gushika no munsi, kandi arico gituma tugerera je niko no bivuga, tutumutwe aho tubonye hose, bikatugora kumva ico twari turi imbere yuko umuzungaza, kumenya abo tuvukana kuko nabo nyene babanyi, izo mbibe burya bashizeho nyinshi si gwacu, zirafize wazishizeho. Ugasanga rero izo leta nzumwe za Afrika zodufasha kugarukana kenge, tukumva icyo twari, tukagarukana imico yacu, tukagarukana ubumenyi. Haki ubumenyi muri Afrika buriho ni bwinshi gose, no hagati mu gihugu hari abantu babatamaje bazi ibintu byinshi, nuko byagiye uko abantu bagiye barapfa byagiye birazimangana. Ubu rero woshira hamwe Afrika wosanga dufise ubumenyi bwinshi gose mu bisata bitandukanye. Ikindi novuga nuko tugiye hamwe n'abandi banyafrika, nk'izo ngorane duhitiyemo iwacu, reka mvuge ko tuvuga Kirundi, ugwaruka ariko ratumviriza muri iki kiganiro n'ugwaruka rw'i Burundi, rw'i Rwanda, ngira ngo eka no mu karere mu Kongo hari abumva Kirundi, eka no muri Tanzania uruhande rumwe. Ni byiza yuko bumva ko ibibazo dufise ikiganiro kiberekeye hama kandi gishobora gufasha kwiyumvira ku ngorane dusanganye twebwe muri kajya karere. Ikibazo c'amoko, ikibazo c'injyane zihitiye. Nukuri twe tugiye hamwe twese tugafatana na Senegal, tugafatana n'ibihugu byose, tuja mu kintu bita inotre dynamique, twerekeza ahandi. Ivyo bibazo tubiva ko tugasimbira ku yindi niveau yo gukora no kwiyumvira, tukagira akandi karanga. Nukuri nta muhutu nta mututsi bosubira kujyana muri ako karere tumaze kuja muri leta zunze ubumwe za Afrika, kuko n'ababikoresha n'abatse umuriro ntiboronka bafatira, kuko tukaba twagiye mu rundi rwego ruri kure rurengeye ivyo bibazo n'akarorero ntanze. Hari rero izindi njyane nyinshi zohava, z'amadini, z'uburera abantu bamukako, eka n'ibindi. Kuko kenshi abashaka gucanishamwo abanyafrika barabikorera ko hari amalaboratoire menshi atakindi akora atari kurondera mu gihugu icyo aricyo cyose injyane ingene zovyuka, ingorane aho bozihera kugira bazikreye. Bati nko mu Burundi, nko muri Tanzania, ko tutifuza ko hari ibihugu bitera imbere, twohera he kugira abantu basubiranemo? Ni mu ndimi, ni mu moko, ni mu madini,
ni mu burere kandi uburere burya bwarenganijwe dushobora gukorana n'abantu baho tukabereka ko badaserukiwe mu ntwaro hanyuma ingene zigatangura opposition agatangura ibintu bene ibyo tugiye hamwe rero hariho ingorane zitari nke tworengera ugasanga turi ku yindi niveau nibaza ko cyari ego reka mbedageza aho hanyuma ngira ngo turabana tuganira ego urakoze reka nawe mu kanya ndaca ndakugaruka ko mbanze nce ku mushinga ntaheze no namwe mubibona kimwe murabona ko hari akamaro kuko leta zunze ubumwe za Afurika zojaho canke buri gihugu cobandanya kikigwarira mu kirundi baravuga ko bubiri buvurana ubupfu mu gifaransa ngo l'union fait la force ukuvuga ko kuja hamwe bizana ingufu ariko izo nguvu agihe badukoloniza nizo banga barazanse mu kutagira imihora y'imigenderanire harya amabarabara afatanya ibihugu n'ibindi si menshi n'ibihugu binini ntibinayafise kandi ico baje gukora mu kudushira mu bucakara bari baje gushiraho leta yindi atacisi sana nizo twahorana imbere yuko baza kuko izo leta zindi zigira ibihugu amasoko yo gushoreramwo canke yo kugusumiramwo rero gushora canke gusumiramwo bigasaba ko ibihugu bitunganywa ukundi kuntu kuko nka twebwe murazi ko twakaba ikintu n'ikindi mugabo bo bazanye amafaranga bazana n'intwaro nshasha tutari tumenyereye isaba rero n'ubuhinga bari byafise bonyene kandi kurinda kuja kubasaba ko twona bushika ko natwe kuko dufate nk'ivy'indero igo twari dufise indero mugabo ubumenyi bwo gutunganya igihugu tabwo igihugu muri iyo ntego nshasha yuko igihugu kigiye kuba isoko gishora canke gishorerwa byo gutunganya ibikorwa vya leta byo gutunganya gutumatumana kw'amakuru byo gutumana iby'ubuganga muri rusange nk'igihugu ntavyo twari dufise n'ubu ntiturabishikako ariko turoye hamwe tukiza vyinshi ubumenyi twobuhana hanyuma tukanagira urunani rw'abafise ivyo bashora ufise ivyo ushora mugize urunani mugurirwa neza mutagize urunani mugurirwa nabi kandi murazi ko byinshi babitora ngaha byinshi hari n'akamaro tutamenya agaciro kabyo ugaje usanga ni nko duteye nka kurya ko umwana umutumye gushora ifizi naho bamuha amahera y'inkoka agira ngo bamuhaye kuko atazi agaciro kayo nivyo vyadushikiye rero dutegerezwa kubona ko ariyo ntego ya leta y'igihugu n'ibihugu bifatanije kugira ngo tugire agaciro mudafatanye nta gaciro mugira kandi noneho ubuhoho sinatwebwe twenyene Aziya irafise urwo runani Amerika irafise urwo runani Iburaya barafise urwo runani bitegerezwa rero bituma bivuga yuko dutegerezwa kurugira tutarugize naho
icyo tubaye inkwi zishwiragiye ntiziba umuganda nibyo naho no bibona. Ego reka nsubire kwa Leonardo Nyangoma rero murabizi neza ko abo bagiye barabiharanira kuva kera hari inzitizi canke intambamyi bagiye barahura nazo ingorane bagiye barahura nazo abariko barabiharanira ubu unye nabo kumbure bafite izindi ntambamyi bariko barahura nazo birafise ahantu bihuriraga Leonardo Nyangoma. Ego burya nta umugambi mwiza ubura abawurwanya ugize umugambi ukabura abawurwanya uwo mugambi c'uwuheba ntubarweho. Nibyo icyo ni igikorwa gikomeye cyane abantu bose bagize ivyumviro nabiciye ku mayange byo kushinga leta zunze ubumwe za Afurika z'ukunga Afurika kugira yiyunge. Benshi baragandaguwe no babwira nk'akarorero muri Afurika haramaze kugandagurwa abarideri indongozi mwe nabo barenga 200 kuva twikukiye. Mwumva ko twatakaje cyane nta rumumba murabizi ko batara yapfuye kuvuga ijambo rya mbere bukeye baciye batangura kumuhiga mpaka baramwica ko nakora ndabahaye batakwishe naho baragusabota canke bakaguhindura. Rero mu by'ukuri intambamyi ya mbere nuko burya abakoroni baragiye batagiye sizovuze ati kera abazungu baturya batwicaye ko ubu ngo baturya twicaranye. Abakoroni nabo bagiye burya nyene mu maguru masha ibihugu byaraye byinshi byikukiye baciye batangura niho bazana ibintu by'amakudeta bazana ibintu byo guhungabanya ubwo butegetsi nko muri Guinea ya Conakry Sekuture baciye bakora amafaranga menshi bayabita mu gihugu ubutunzi bwiwe w'igihugu burazama. Urumva rero abakoroni baciye bashyira ku butegetsi abategetsi benshi baniryo uteme kuba niryo baca bakugwanya bakakuburagiza baciye kubashyira ku butegetsi bamwe sinza babita ngo n'abacakara bo mu nzu esclave domezo bandiyo bwana baza bakabaha ibintu byose ubutunzi bw'igihugu bakabayorera iyo baronswe utwabo dukenya bashira mu mfuko nta kindi babikwiye. Abantu usanga bafise amakonti akomeye abyibushe cyane mu bihugu by'Iburaya cyane cyane mu bihugu by'abazungu. Rero urumva burya ntibagiye baracare harya nyene. Nk'ubu urabona batakaza byinshi kuko Afrika babizi mwese murabizi ifise ubutunzi bwinshi niyo ya mbere ku isi muri zuba hari ziri kuri isi niyo ya mbere ifise ubutunzi bwinshi cimeza ubutunzi kama. Rero nkuko mwabivuze bamwe babivuze nka zeno urumva tutari hamwe nk'ibyo dushora hanze bazobigura amafaranga y'inzi cyane yikize no guha karorero imbere yuko Gaddafi ashikira ubutegetsi 2009 yari mu Rwanda ashaka komeye cyane twabuze Gaddafi muri Afrika bariri kari gakunguru kamwe k'ipetrole nyabuka uwijana amadolari jana kaguga amadolari ngira adashika 3 muri Congo Brazza kagugwa idolari rimwe gusa ariko ntuzeye muri 73 ndiyeze niho rero Gaddafi yakora ibishoboka byose ibihugu by'abarabu ibihugu bishora petrole bigashinga ico bita OPEP Organisation de Production de Pétrole ibintu nk'ivyo OPEP ibiciro rero bishobora kuduga ubu butunzi mubona abazungu bafisi mu bihugu by'Iburaya nka bwose babugomye mu bihugu byo muri Afrika bavomye abantu murabona abacakara babakorera imyaka 100 batabahemba barungutse rwose kubera ibikorwa babakorera aho ntituvuze rero ibyo basabuye inzahabu n'ibindi
nuko bubatse umutahe mu bwo bita ngo capital niho bahereye kubaka uwo umutahe wavuyemo ibi bita intwaro zitwa ngo capitalism. Iyindi ntambamye nuvuga kuri uyu mugambi n'ukutiyemera kuko tutiyizi arico bituma bizoba nkenerwa kugira ngo uwo mugambi ukomere ushinge imizi. Tegereza kusubira kwigisha ukundi gusha imico ya Afrika, amadini biki kubo batabize abahinga baravuga Ceka Diop yaravyerekanye mu muhinga akomeye cyane na nyene mu Rwanda shaka ubumwe yaharaniye ubumwe bwa Afrika, yari umuhanga akomeye cyane. Baravuga yuko Afrika yigeze kubi ya mbere muri byose, mu biharuro, astronomy biki, ubuganga, mu kuvura, ku buryo abazungu baje kubyiba kubisahura muri Afrika. Namwe nyene murazi mwarumvise piramide, ibyo bita piramide zo muri Egypt yo mu Misiri. Mushika n'ubu ntibaramenya ubuhinga bwakoreshejwe kugira ngo bubake kiriya gihe. Haraheze imyaka ngira shiki 2003. Kijya gihe rero Afrika ngo yarabaye ya mbere imyaka ishika 3000 kwisi muri byose. Ntaco buza rero ko dusubira kugaruka kuri uyu murongo Afrika tugashobora kuba ba mbere. Dufise no kwaruka rwinshi, abantu benshi, dufise ubutari n'agataka bitunze cyane. Hanyuma iyi ni ntambamyi ibuza gushinga ubwo bumwe nuvuga yuko ari ubumenyi oya ukwikunda, ubumenyi buke nakivuze ntituzi ko dufise inguvu. Ubwo ushobora kuba uri ngaho utazi inguvu ufise neza. Hanyuma rero hariho kwikunda. Urumva aba perezida, aba bategetsi bari ku butegetsi muri Afrika muri ibi bihe nka benshi nka bose, murabona igihugu bagifata nk'agatongo kabo benshi. N'agatongo kabo bagira ati ngiye mu bandi sinzoba ngira bya byubahiro ahora ndonga bose bankomera amashi bamfukamira. Hariho nuko kwikunda. Niyo gituma umuhisi Nkrumah wewe yagomba yuko bitangura leta zunze ubumwe za Afrika zitangura kiriya gihe bashinga OIWA. Baramugwanije n'izari ko ziravuka nka Federation ya Mali barayisambuye. Baramugwanije gose ku buryo bashoboye guhindura, bashoboye kujya mu kwaha abandi ba president bashitse yazizabe baramuhinduka nka bose. Ufatiye ba Kweti Bwaji, Pasengoro, bose baramuhinduka. Baca bashinga ikintu bita OIWA, inywa cyabyaye Union Africaine, nayo Union Africaine nacimaze bavuga mu Kirundi ngo utigaburira ntiyigaba. Amafaranga ikoresha mu guhemba abakozi kugira ikoresha bari gukora ava muri abo nyene batuganje batugiza abaja nihava. Urumva baba nibikore abakozi bahari bameze nk'ibikoresho by'abazungu. Niyo gituma taco twoyizeramo cane gose. Rero ako kantu ko kwikunda kugira ngo simve ku gatongo kanje kariho. Burya Nkrumah ikiya gihe muri 60 imyaka 60 aho yoba yariheze nuko yagombye gutanguza leta zunze ubumwe za Afrika, agomba kuzitanguza n'ibihugu byose byo muri Afrika byikukiye. Aho yariheze yafata bitanu canke bitandatu byari byemeye ijya groupe bita Casablanca, bajya bitirira Casablanca, bagatanguza iyo leta y'ibihugu ndwi. Hanyuma ibindi bikazoja biriyongera ko no muri Amerika niko babikoze mu mbere y'ukubaka leta zunze ubumwe z'ibihugu birenga 52 batanguye ibihugu 13
bajya bariyongererako kugira ngo turajya kubigaruka ko igihe niyo twaronka akanya waduha akanya kuko kuvuga nyene twoshika kuri uyo mugambi. Umugambi ndawubona ko ari urukiza kuri Afrika, kandi tutabikoze tutuzimangana hazoza Afrika bayisubire bayigiri abakoroni. Tutabikoze tuzoganda gusumba uko twabanjwe mu minsi heza. Ego reka nsubire kwa muganga Olivier abariko barabiharanira ubu mwebwe n'ababiharaniye kera murafise intambamyi zihurira hehe nabo babiharanira kera? Imbere kwishura ikibazo umbajije nagira mbanze garuke kuco Nyambo baje kuvuga cyuko byihuta gose ko dushobora gutekereza kugira ico dukoze. Nivyo ni bamwe muri twebwe ntizobibona mugabo ubona umugambi utagisubira inyuma je niko ndavyibaza nitegereje utivyibaza kubera iki nitegereje ugwaruka ubu dinamiki hari muri Afrika yavuze ibihugu byo mu burengero Mali, Burkina Faso na Niger biko byubahutse bikaja hamwe kugira birabe nk'isaganirizo ugwaruka gwahari y'ubitegereza n'ubwo handi hose ubu bose urabona ko basa nabikanguye. Ndibaza rero ko umugambo utagisubira inyuma mugabo uzoteba ushobora guteba bivanye n'ingufu tubushizemwo bivanye n'ubukerebutsi twobishiramwo no kwitanga eka n'ibindi mugabo n'umugambo utagisubira inyuma. Mugabo se yurija ko umwe wese ahageza agira icakoze no munsi uko ubu unye twari turonse n'agahengwe ubu nta utegeka isi ari umwe munsi nta utegeka isi uko urabona mu myaka y'igihumbi n'amajana 1990 Uburusiya bwari bwasambutse hanyuma rero Amerika zirategeka isi nyene twese amakungu yose aricara arategekwa. Baranavuga bati c'est la fin de l'histoire kuvuga ko atagihugu kigishobora kubyura umutwe ubu histoire iraheze ubu hagira habe umurongozi umwe habe ibintu bimwe gusa gushika kugira ngo umuhero w'isi mugabo abitegereje neza arabona neza ko atari ko bimeze no munsi ubu rero ko ibihugu rutura bihanganye Afrika ujya iratezuriwe gatoyi nuko tutosamara muri uyu mwanya kuko hogira ikindi gihugu gisura gutsinda ibindi Amerika irashobora kubisubira Ubushinwa burashobora gufata ikibanza mu myaka iza byoshika Afrika atakirishika nako tukimeze uko tumeze no munsi biba bigoye cyane. Abavyitegereza baranavuga yuko dushobora gusura gukolonizwa by'ukuri kandi twozimangana rero by'ukuri uno muri iki gihe hoho kuko urumva kiriya gihe icyadutabaye nuko hariho nyene inguvu zahabaye Uburusiya burahagarika ingwano y'isi yose hanyuma ya kabiri hanyuma buranasaba yuko abo bazungu bitwa ko nabo batabawe iterero yarabamaze barabasaba nabo kuva mu bihugu by'abandi kuko bari batuganje. Niho rero ngira ngo twanusa koyoko ubu rero cyari igihe cyiza cyuko dushobora kuyungunganya ku buryo y'abantu Bushinwaga naho uno munsi abapanafrika bamwe bagusepatiza bati nibigeze bukoloniza ibindi bihugu buribako burasonera burubaha uwo bakorana abapartenaire burya nta nuzi nabone ko bato burya ubutegetsi buraborera iyo umuntu abaye tupisa ku isi n'umuco yarasanganywe arawibagira akibaza ko yabaye imana burya rero nta uzi nyene ikindi gihugu cyaje cyose twari isi cyufata Afrika nico gituma ari kwihuta kugira dushobore kuja hamwe basange natwe turi mu partenaire tout à fait valable viable batwubahira ico turi natwe twitorere ntitugume turi abana dukurikira ego yari ukunganira waraje gufata ijambo ubu rero kuvyerekeye abaharanira izo leta z'ubumwe za Afrika nukuri nivyoroshe cyane cyane nivyoroshe uri mu mahanga uri hakurya uri muri bo
no bigereranya na ca gihe abatwitangiye imbere barondera intara yo kwikukira murazi ko ibyo twakuze twumva twarumva yuko hariho bagwa gasore baharaniye intara yo kwikukira bavuga bati ubu nyene atakirinze gusabwa turakuze ibintu n'ibindi nk'ibyo hakaba n'abandi Nyangoma yise le nègre de maison nibo bavuga bati l'esclave de maison de maison nibo bavuga bati umuzungu yaratureze turacyamukeneye gato reka turonde tayira twitonze nta kitwihutisha ibintu n'ibindi nk'ibyo urumva rero umuntu abitegereje no munsi arabona ko no mu Pan-Africain hariho no kuraba neza hariho je ndakeka ko hariho abantu nk'abo umugambi burya mu kuwuburizamwo bakoresha abandi nka twebwe nyene bashobora kuba bavuga bati uyu mugambi ntugisubira inyuma ugaruka rwinshi rurawuhurumbira turabona ko bifasha umurindi muremure reka nta wundi mugambi wo kubibuza atari gushiramwo abapanafrika nyene mugabo bafise double agenda dukorana bazotworohera uwo mugambi bazowutevye canke bazoshiramwo n'ibyacu ibintu n'ibindi nk'ivyo no kuba rero maso nayifashe n'akarorero k'ico gihe cyo kurondera independence mwarabonye ingene wadukoroniza yashize imbere abo bavuga nkawe abo yari yarigisha yari yarateguye hama abandi akabacisha ku buhomba nuno munsi rero ni nk'uko aba Pan-Africain mbona by'ukuri ko bari integre batirondera biyibagira bagashira imbere bakumva bafise umubabaro wo kubona bene wabo abo bavukana bakiri inyuma ataco bazokwishikanako bagakora ibintu batirondera batanaseruka benshi batanaseruka mbwa bari ku kazi abo rero urasanga ino ari abantu baburabuzwa je ndazi bakarorero ko umudamu aheruka kwankirwa gusubira mu Bufaransa afise akaranga k'Ubusuwisi n'Ubufaransa agize imisi avuga rwose bafatira ibihano hariho n'abandi twumva bafunga atari yambiri abava mu kazi jewe ndafise n'uwo dukorana tugira imisi tuganira hanyuma ugasanga barumvise muri pause tutari no ku kazi turi muri pause bisanzwe hamwe abantu baganira byabashika mu matwi atari n'ibintu wumva ko ari ibintu bihambaye cyane ariko kuvuga ibintu bisanzwe bati biya bihugu bya Burkina Faso bya Mali bya Niger biriko biragereza kwisubiza umutabana Niger bagira bayite CEDEAO yari yagiye hamwe ku mabwire y'abanyaburaya mugabo yasokoye yatinye gutera Niger abazungu bo kwihenda bakajayo barazi neza yuko bagiye kugwana muri Niger no munsi ivyabo byogorana muri Afrika bo kwirukanwa gose igihugu cyo cyose cyo gifite umuzungu cyo bakimwirukana ibyo rero barabibona hajyo barantisipa gose nico gituma bagerageza gukoresha CEDEAO n'ibindi nk'ivyo bakoresha birabure nka twebwe nyine bwa basambura imigambi bene iyo ubu rero babona ko kwisi bariko baratakaza ikibanza ahantu henshi ntibifuza gutakaza Afrika nico gituma ubona batambuka nk'abatambukira ku magi bagerageza kwengenga baterura nk'uko bahora babigira ivyo rero hano hoto turabiganira baratwumva emwe batamukuye mu kazi baramusezerera mu kazi gasanzwe n'umuganga juste kandi wumva ari ibintu bisanzwe uvuga uti ni analyse nako ndagira kandi nta cobuza ko je ndi umunyafrika nanje nifuriza Afrika ko nayo igera abazungu mukeze mugabe ivyo barayimuhora depuruti ntanza karorero gutyo hari n'ubundi burorero bwinshi urumva bijya ntivyoroshe cyane cyane ku bifuza baharanira ubumwe bwa Afrika baba bari hanze hariho n'ikindi je maze kubona abantu nkuko twe turino dufite nk'izi mvugo hariho abatatwemera cyane muri Afrika ibihugu tuvamwo bakavuga bati burya abo bantu bagiye hanze burya mu busya bwose muti turi kumwe hari naho bakoreshwa n'abazungu ibintu nk'ivyo ugasanga rero rimwe na rimwe ntivyoroshe ni ingwano zifata umwanya ni ingwano ya communication yo kuja hamwe ego no kwigishanya n'ayandi abatubamwo nukuri hajya aho duhurira hose ahantu hose duhurira ubu barakwitegereza bahagaragaza kumviriza ikiri muri wewe bahiraye bakumva ko umuntu yoshobora kutabashigikira nukuri murabipfa ko bavuga bati kandi birumvikana bavuga bati tuguhaye indaro ivyo uriko urakora ubisoma iwacu none ni
ni kuki twobandanya tukorohereza nawe tubona neza yuko utari kuraduha ikibanza gihambaye mw'isi ego gira amahoro. Ego reka kumbure imbere yuko zeno nimubona agaruka mbanze ngumi wawe ndakubaze ibi inya aho bigeze kuko urumva ko uko biri kose ababiharanira kera bafise izo nzitizi namwe mubiko murabiharanira ubunyene urumva inzitizi ko zamaze gutangura mubona none twobishikako gute nubuhe buhinga bwokorwa twobigenza gute kugira ngo tubishikeko? Jewe simava ndaguha umuti ngo ndagonda kuvugutira umuti umwe ntasubirwamwo ngo ndatora ikibazo mu ijambo rimwe c'umugambi nk'uyo mugabo ndaguha amajambo abiri gusa jewe aho ngeza ibindi vyo kubakirwako ibindi vyohera ngaho. Ikintu jewe mbona aho ngeza amaso no kwitegereza ikintu mbona gikenewe cyane cihuta kandi gituma abanyafrika ataho turashika Nyangoma yakise ukwikunda je no cita ukubura ubumwe utaja hamwe. Ico kintu ni nkora mutima tukibuze dushake dukora ibingana gute dushake tugira ubwenge bungana gute dushake tugira amahera angana gute abana bacu bazokwiga n'ivyo ngaha mugabo babandanye baba bacakara babyarire ngaha abana babo bazovuka birabura baburi ico bari biyobegwe babandanye bakorera bo ngaha ntibagire kontinent ntibagire amamuko na bene wabo babandanye bacakara kuja hamwe ubumwe kumva yuko uvamwo wenyene mu gihe turo group yawe ikiri nyuma mu gihe ifashwe nawe mu gihe ikiri mu bucakara. Ivyo ni ibintu mutanzwe bitari bigoye kumva umuntu ariko arabivuga gutyo umugabo ubiravye mu buzima bwa misi yose ni ibintu bigoye gushira mu ngiro umugabo ndabona ko ubu bitanguye donc umugambi wa mbere nuko abanyafrika bumva ko bari bamwe bakaja hamwe izindi nzankano zose tundi kandi matati bakagaragaza bakayasubiza inyuma bakayirengagiza kuko amakungu yose twabonye ko yagiye hamwe nabo nyene haje nta ngorane bavuze abanyaburanga nta ngorane bavuze mugabo barazireza iyo babonye ko hariho menace yohava bayitana bose barabanza bakaja hamwe ivyabo bakabisubiramo. Ego icya kabiri nibaza n'indero n'inyigisho n'ubumenyi kuko ivyo ushaka gukora byose inyuma yawe hatariho ugwaruka abagufashe mu mugongo baciye ubwenge babona kure bitegura bazi gutandukanya icyatsi n'ururonko babivuga iwacu ivyo kubaka byose barabisambura abo baduhenze n'ubu baraza bagahenda bene wacu bagahenda imigambwe bagahenda societe civile bakayibarira ko bayifasha bakayiha uburyo bagahenda amadini ntacyo tutovuga ntacyo tutosigaza mu gihe atandero dufite atabumenyi bukwiye atanyigisho ngo turere abazodusubirira n'ikibazo kuko ukwitunga mu by'ubutunzi haba mu by'uburimyi haba mu byo korora haba mu by'igisirikare haba mu by'ubugangi ushaka ibyo ushaka byose ufite abantu bake gusa baciye ubwenge abari inyuma bose ari bijuju uguma hahandi abo badashaka ko dutera imbere barabakoresha bagahera aho nyene niko ndabibinongeza ibindi umuntu abyubakirako. Ego zeno nimba unyumva nashaka kukubaza nawe ariko tuvuga ku bijyanye n'uko baharaniye leta zunze ubumwe za Afurika kera bagiye bahura n'intambamyi mbere no kwicwa bakicwa abo unye nabo bahura n'izindi ntambamyi mbega byo bifitaniye isano intambamyi abakera bahura nazo baharanira leta zunze ubumwe za Afurika naba nizo muhora nazo ubu mwebwe muri ko mubihe intambamyi rero zuko bagira bati reka kuraba iby'ubwenge murabane mu bundi ari igihugu kirabane nabi n'ikindi ari mu gihugu kimwe barabane nabi ukuntu kumva izi n'izi zidafashe kuko bari mu bwato bumwe ubwo bwato ubusoza ategeza kubusoza kugira abashike bose rero abashoboye
kubibona gusumba abandi babaye nk'abayapani. Abayapani bararonse ababakoloniza nabo nyene, mugabo barivyukiranya baraba ubwenge bwabo baraburahura. Narigeze kujayo ndababaza ni mbega mwe iterambere ryanyu muri kura hehe biva kuki? Baca bambwira bati karangamutima ko mu Yapani yiyubaha nukwiba technology. Ati hariho hose mw'isi araba ni kubera ikibaje bateye imbere, ico gitumye batera imbere akaba yakirahuye akaba yagitwaye na technology we ukayitangura bo bakagutanga kuyishira mu ngiro. Rero abana bari hanze nibigi iyo technology, kuko ufise technology baguhanze abatevye baza kubona yuko wateye imbere batevye, mugabo atabwenge tabure bumenyi mwarahuye bukwiye, kuko ubu nugusiganwa mu bumenyi. Muraraba muribuka nuzeye basambura Uburusiya canke Iraki, ikintu batanguye kunyaga babaye abasava, kuko bazi yuko ubu uye munigano nuwe incabwenge. Si nubwo urabona nubwo butare we urabwicara ko ntihagire ico bukumarira kubera atabumenyi bwabwo ukwiye ufise. Naho rero intambamyi bagira bati ubu bumenyi bamurarabana ku bindi natwe ntiturabibona. Nyangoma yavuze ati byo kwikunda iko baragerageza nabo nyene ko kwikunda kw'abakuru b'ibihugu nabo nyene barabishika ko byarabanabaye ko naho bitagira ingaruka ngizi ziwacu, mugabo bakagira bati muri politike rero turahagaritse utwaye igihugu azotwara inshuro zibiri gusa, kandi ubuzima bwiwe buzomererwa neza, ntihambire ku by'isi ni bike ivyo azorya igihugu kizobifata mu minwe, mugabo areka abandi baba bafise ibindi vyiyumviro bishasha baze batware bakuranwe, hanyuma gutwara kuba guhiganwa gukora neza gusumba ko uja kurondera amaronko nta nicyo amaze, kuko iyo ugiye kumbana ntibavuga, nta numwe baravuga amaronko afise, bavuga ico yamaze. Nivyo zeno leta zunze ubumwe za Afrika zirashoboka mu gihe abatwara ibihugu babona ko bikenewe, kuko nibo bazoba intambamyi. Abanyagihugu banka n'abakuru b'ibihugu batagira imigambi yo guca amabarabara y'indaraye afatanye ivyo bihugu, yo kugira amabarabara yo mu kirere afatanye ivyo bihugu, ariko barikoze Iburaya none bobo ntibabona ubu ntibasigaye baza kurahura abanyabwenge ino. Ni kuki tutabibona yuko n'Iburaya baza kurahura abaganga ino bakabatwara? Sinumva muri politike y'abanyaburaya abaganga bose bagomba boshobora kwimukirayo bobigira, mugabo bobakira. Rero abakuru b'ibihugu nukumenya yuko ukorera kazoza udakorera kubaka ubu ni zero. Ego radio PSFM y'ugwaruka ngira muri ko murumva batumire ko turiko turaganira mu bijanye na leta zunze ubumwe za Afrika, intambamyi abakera bahura nazo nabubu izo bahura nazo, mbega birashoboka twobishika ko gute? Ngira murumva ko ari byo turiko turaganira muri kino kiganiro cihaye intumbero yo kwigisha abakiri bato kugira ngo nibashima uyu mugambi nabo bashiremwe uruhara rwabo mu bijanye no kugira ngo leta zunze za Afrika zishoboke. Ngira mwabyumvise umushinga ntaze nayo yavuze ati urukwi rumwe ruroroshe kuvuna rumwe umuganda wose ugahera, ariko umuganda uhambiriye uri hamwe kuwuvuna rimwe ntibikunda, ucugira inguvu kumbure ibinya bikaba byogenda bigabanya ibibazo bimwe biba biri muri Afrika, eka mbere na cyane akarere ka Afrika y'ubuseruko. Nyangoma mu gusozera rero kino kiganiro sinzi ko
z'ikindi ciyumviro woshikiriza ku bijanye n'ivyo twariko turaganira hama dusozera ikiganiro. Urakoze. Mu by'ukuri byinshi byavuzwe bihambaye, yaba bagenzi banje babivuze, yaba Zeno, yaba Dr Olivier, ariko n'ikibazo gikomeye cyane gikenewe gutsindagirwa, nk'uko babivuze bamwe nka Dr Olivier yavuze yuko ubu turi mu gihe ciza, kubera hariho iki BRICS. Ubu nta ntambwe yiganje mu ishamba yonyene, hariyo n'izindi mugabo izindi zirerekanwa n'iyo. Hariho ibi byo guhanahana amakuru bifasha kurahura ubwenge n'ubumenyi, kandi icyo bakivuze yavuze kurahura tekinoloji n'ibiki. N'abo bazungu bumva bakomeye ubwenge bwinshi baburahuye muri Afurika, nk'uko nigeze kubivuga. Hajya nk'iyo bariko bakubwira ngo teoreme do Pythagore, ngira mwaracumbise bakiga muri 10, ngira ngo abagiriki baje kuyiba mu Misiri, bijanye na filozofi, bijanye n'ivyumviro, Plato yaravyemeye yuko baza kwiga mu Misiri. Kandi aho abari mu Misiri icyo gihe batwara igihe cy'abafaraho barabirabure nka bose. Rero icyo mbona nushimangira muri ibi byo kugira ngo twubake Afurika, leta zunze ubumwe za Afurika, bwa mbere ho nuko bijanye n'ubumenyi, icyo bita education populaire, abantu bakigishwa, tuvuye nk'akarorero kahise kose bakanditswe n'abazungu, kubakiye karimo ibinyoma, kubakiye ku binyoma byinshi cyane, ntaworonka akanya kubigaruka ko. Mu Burundi nta moko yari imbere yuko abazungu baza, ntawe mwigeze mwumva amoko abantu bagwana bicana ngo kubera ngo iby'amoko. Nta moko ariho, hari ubwoko wiravye neza mu bwoko bumwe. Hari ibintu byinshi byohinduka no mu maporogaramu y'amashuri, cyane cyane ikiwa cyerekeye kahise, indondabihugu n'ibindi. Izo nyigisho rero zizoca mu mashure, ariko cyane cyane zigahera no mu mashirahamwe, mu migambwe yiyumvamwo, mu masendika n'ahandi. Nka ryo hariho urunani ndimwo ruharanira nyine ukwikukira kwa Afurika, ndahigira byinshi cyane. Rusaba rero ibyo kandi bisaba guhindura, kuko abantu bamaze gukanura kubona kure, kubyumva neza cyane mu gwaruka, bisaba rero guhindura ubutegetsi. Zeno yavuze ngo abakuru bavyumvise ibihugu ntavyo bazokumva, kuko benshi abariho ni baniryo, ni babandi bikunda canke bashizweho n'ivyo bihugu tuvuze byahoze bidukoloniza. Niyo navuga nti abakoloni ntaho bagiye, bari muri twebwe nyene. Nibaza yuko hoba hari ibihugu nka kimwe cyangwa 5 bitarenga byemera uyu mugambi, abandi barawugwanya ku mayeri. Rero hakwiye nk'ibihugu 10, uwo n'umugambi ni processes, habonetse nk'ibihugu 10 tuvuge biteye kujya kwa biriya byo muri Afurika y'Uburengero, Nigeria, Burkina Faso na Mali, ibyo bijya bigize ishirahamwe ryitwa IAS. Aho ibihugu 10 byoshobora gushinga leta zunze ubumwe za Afurika, ibindi bihugu bikazoja biriyongererako. Nizeye ndetse yuko na Senegal ishobora kwinjira mu mwaka cyangwa mu myaka ingahe, kwinjira muri urya runani rwa IAS. Rero ngo ubutegetsi rero buteza guhindukwa uburiho ubu, bica mu nzira nyinshi. Ndabona gena muri Senegal babikogejeje, babicishije mu ibarabara, hanyuma bongera baja mu matora. Muri za Maria igihugu cyose kica mu nzira zacu. Mu bihugu bya Mali na Burkina Faso baciye mu ibarabara, bongera baca no ku gisoda.
kandi byaragenze neza nabo bariko barabikora neza muri ibyo bihugu rero ibyo rero bikajyana no gufatana mu nda solidarite gufatana mu nda gufashanya mu gihugu cyose no mu karere nta kibuza yuko dushobora kugira urunani rw'imigambwe cyangwa rw'amasendika aharanira ubumwe bwa Afurika mu karere tuvuge iwacu mu karere iwacu cyangwa mu tundi turere iyo niyo nzira rero yo kubaka kuko ntushobora kuyubakira rimwe iyo leta zunze ubumwe za Afurika buno nyine ni umugambi uzofata igihe ariko nibaza ko kitari kure cyane nk'uko Dr. Olivier yabivuze kubera ibintu biranyaruka rwose muri ibi bihe kubera guhanahana amakuru byoroshe bishobora kutazoteba jewe sinaziga yuko iri hinduka rikorera ku isi nzima riragaragara jewe ntabyo naziga ko nzopfa narabibonye kugira ngo abahora biganje nabo haboneke abandi biganje babacungera babatera igitsure nk'uko sinukugenda badondagura ntuze Dr. Olivier yabivuze ntabyo naziga ko nzobona rero no kurangiza avuga nti igihugu cacu Burundi ntibwari bukwiye gutangwa muri uyo mugambi arico gituma bisaba abategetsi ko bagerageza guhindura ingendo ibi byo gusahura ibiturire ibi by'ubwicanyi bigahagarara burundu kuko urugamba rukomeye n'urugu rwerekeye guharanira umuzo wa leta zunze ubumwe urugamba ruri hejuru y'izindi zose ibyo mugabo bigasaba yuko turangiza iryane bitsure umwuka mubi uri hagati mu gihugu cacu no mu bindi bihugu ariko ndizeye yuko tuzobishika ko atari kera cyane imyaka 20 si myinshi imyaka 30 si myinshi cyane na 10 si myinshi ego zeno reka nawe nzi wawe sinzi ko ufise ico wokongera ko ku byo twari ko turavuga hama dusozera ikiganiro cacu icyo novuga nokibwira abategetsi ari ivyo tumaze iminsi twumva ngaha abategetsi basa n'abakora nk'abakoroni naho babiyamiriza ugasanga bakora nk'abakoroni mwibuke igihe abakoroni bari ngaha ko atabakomeresa b'abarundi bari urudandazwa rwose rwaba rujabuka yaba ikawa yarajabuka yaba amafi yarajabuka yaba ubutare barajabuka ubutunzi nabo nikijya ushoye ukagarukana amafaranga bo barashora akagahera hariya nabi wacu ubuye barashora agahera hariya ni ukuvuga ko igihugu kiguma gisubira inyuma kandi cyari gitunze rero notera kama abategetsi kumenya ko igihugu icyari cyo ko utwaye ibyo bintu bikaba ni ukuvuga ko ayoboye ibyo ari byo ego Olivier ndayishimiye nawe sinzi ko ufite ico kongera ko kubera dusozera ikiganiro cuno munsi ego cyo no kongera ko no gusubiramo ngira ngo icyo navuze icyo mbona cihuta nuko umuntu yigisha aho ugeza urafite abana wewe Filiberi twese turi ngahangira ngo turafite abo twibarutse turafite abagenzi turafite inshuti turafite abo tubana ko muma wese ageza uyu mugambi akawusubiramwo ku buryo uko bigenda kose ugwaruka uno munsi rumenye rukumva ko ari wo mugambi urashe kuruta iyindi uko bigenda imyaka 15 nibo bazoba bari ku butegetsi nibo bazoba batwara twavuze abategetsi cyane no munsi mugabo mu myaka 15 abazoba bari ku butegetsi 200 abazoba bari ku butegetsi n'ugwaruka ruri ngaho no munsi nibwo bose bumva baharanira uyu mugambi bashaka bazoza baciye amatora bashaka bazoza baciye mu gisirikare uko bazozaho kose bazi uwo mugambi hazogira igihe Afrika isanga abazoba bayiramurirwa bose baratahuye uwo mugambi kucanke no mu migambwe ushobora kuvuga imigambwe pan-africain ku buryo abakandida babo bashoboye gusigura neza bakumvirwa n'abanyafrika ari izotsinda hanyuma uwo mugambi byose uzojaho
gusa ni umuntu ko yokora ahageza hanyuma tukaraba yuko naho twe tutazobibona mugabo tusiga icyo dukoze kugira tuvuge tuti abuzukuruza bacu ntazogume bari nk'uko turi tujabuka guca amahera tubaho nk'abacakara tukifuza yuko abazotwamuka ko umunsi umwe bazobaho neza bakaramuswa kontina yifashe ijambo bagasonerwa twe tukabibira rero kuko amakosa ashobora kuba yarahabaye baratsinzwe no kubyemera Egypte abafarawone Nyangoma yavuze n'ivyo twarabambere mugabo ingene twagiye turatakaje dusamara bakoresha uruyeri yabaje kudushikamwo ivyo tuzoshobora kubivamwo mugabo hariho twebwe ngabo tuzobibona mugabo tutabishira mu bandi ego kugira amaho ego muganga Olivier reka rero ndagushimire akanya wahaye ry'ugwaruka n'inyigisho mwatanze kuri iyi radio twizere ko abakiri bato bazobandanya gushiramwo inguvu na cane bakurikije impanuro mwagiye muratanga. Urakoze ndagushimiye nanje ndashimiye nawe twasanga ikiganiro. Ego zeno nawe ndagukengurukire ku kanya wahaye radio PCFM nizere ko n'ikindi gihe nitwagukenera tuzokuronka. Ego mwakoze kuntumira tera kamo abari buraya urahura ubwenge. Leonardo Nyangoma nawe reka ndagukengurukire mwakoze ku kanya mwaduhaye. Nyangoma mikro yawe irugaye. Kumbure Leonardo Nyangoma ngira ntari hafi reka nshimire rero mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango mwese mwakurikiye kino kiganiro mwakoze kubana natwe je nariko ndakibashikiriza nitwa John Philbert Karangwa Chanel Ntaririzwa niwe yari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma nari kumwe na Haseno nimubona uyu n'umunyepolitiki ari mu gihugu c'u Burundi nandi kumwe kana muganga Olivier Ndayishimiye umwe mu batanguje urugamba rwo guhabuza canke guharanira leta zunze ubumwe za Afrika hamwe rero na Leonardo Nyangoma uyu nawe akaba ari umunyepolitiki narabonye akomoka mu gihugu c'u Burundi mwakoze rero kubana nanje mubandanye kugira ibihe byiza Imana y'u Burundi n'abarundi hamwe na Arke Brane Africa.